Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga muri Zaburi ya 40:5 haravuga ngo uhoraho mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi, hamwe n'ivyo wiyumvira kutugirira ntawogereranywa nawe. Ntugomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharurwa. Dusangire ijambo rivuga ngo imigambi y'Imana kuri twebwe. Aya ni amajambo yavuzwe n'umwami Dawidi, ariko nagomba muri kano kanya abe gwawe, aba ari uvuga uyasubiramwo aya majambo nanje abe gwanje. Jewe ndiko ndavuga uhoraho mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi. Ibikorwa bitangaje Imana yakoreye ubugingo bwanje muri uyu mwaka turangije n'imyaka maze ndiho ni vyinshi cyane. Norondera kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharurika. Nukuri ntavyo twoheza ivy'Imana yakoze. Iyi myaka yonyene tumaze tugihumeka benshi barapfuye, ntavyo twoheza. Rero aya majambo abe gwacu tuyishimire ivy'Imana yakoze ni vyinshi cyane. Ariko kandi nagira ndakubwire yuko hariho n'ivyiyumviro yiyumvira kutugirira. Ivyo rero ivyiyumviro yiyumvira kutugirira niyo migambi afise kuri twebwe. Burya waruzi yuko Imana ifise imigambi kuri wewe muri uyu mwaka twinjiyemwo no mu minsi usigaje yo kubaho, hari imigambi igufiseko. Kandi nagira ndakuremeshe mu majambo yavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, aravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni ivyiyumviro vy'amahoro si ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Burya nagira ndakwibutse yuko ivyiyumviro Imana ikwiyumvirako ariyo migambi igufitiye, ni imigambi myiza y'amahoro, ni imigambi atari y'ivy'ivyago. Ureme rero burya uyu mwaka twinjiyemwo Imana idufitiye imigambi. Ico mukaguma witeguye ko Imana igushitsa kw'iyo migambi, ko Imana igukoresha muri iyo migambi, kuko Imana iradufise ko imigambi idasanzwe. Hanyuma Zaburi ya 139 nayo umurongo wa 17 haravuga ngo erega Mana, ivyiyumviro vyawe ni ivy'igiciro kuri jewe. Ivyiyumviro Imana ifise kuri jewe ni ivy'igiciro. Ese wobimenya wokwitwara neza. Nanje kubimenya nibuka ko Imana ivyiyumvira inyumvirako ni ivy'igiciro, imigambi ifiseko ni iy'igiciro. Bisigura ngo Imana idukoresheje ivy'igiciro, idushikije ko imigambi y'igiciro, natwe duca tuba b'igiciro. Rero winjire mu mwaka mushasha unezerewe, kandi winjire nk'umugabo canke umugore w'igiciro. Abasore n'inkumi b'igiciro biteguye gukoreshwa n'Imana ivy'igiciro. Nico nzi ni kimwe, nuko Imana ifise imigambi myiza kuri twebwe kandi y'igiciro kidasanzwe. Rero Imana iriteguye gukorana nawe mu mwaka mushasha. Hari ibyo yakoranye nawe, ariko na nubu iriteguye gukorana nawe ivy'igiciro. Rero imigambi dufise ko ni myiza cyane kandi y'igiciro. Umwami Yesu abahezagire, mwitegure gukorana n'Imana mu mwaka mushasha.